Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu bano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa mu mutekano ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biravugwa kuri dosiye ya General Arengiyome Bunyoni, aho hari amakuru menshi atandukanye tumaze kuronka kandi yerekana ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere. Byose nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mu ido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku bintu bikomeye cyane Destino yakoze kandi biteye ubwoba, byerekana nyine amabi bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bakoze ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi nyine akaba yanahishuye imitego ikomeye cyane yahora ikoreshwa kwa n'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose nyine bikaba byaragaragariye mu rubanza rw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya uba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibyo Destino yakoreye Natani byoba byahavuye bimugaruka ko nawe. Colonel Samuel Destino Bapfumuke ko ni umwe mu bapfunzwe bagirizwa ko bafatikanije na General Arengiyome Bunyoni umugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, aho nyine apfunzwe kandi nawe akaba ariko araburana kimwe na General Arengiyome Bunyoni. Akaba yaragaragaje amabi menshi yakorewe mu iperereza kandi akavuga ko n'ibyo bariko baramushiraho nawe azi kubikora kandi azi neza ababikoze. Byose nyine bikaza byerekana amabi amaze iminsi akorwa n'abategetsi nga mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe ibyo ngibyo nawe yabikoreye abana b'u Burundi batari bake bagapfungwa, abandi bakanyagwa ubuzima, abandi bakaba bapfunzwe kugeza uyu munsi. Imbere yo gufatwa Destino Bapfumuke ko yari intwazangabo mu iperereza ry'u Burundi, yari yarongoye iperereza mu ntara zitandukanye nka Cibitoke na Makamba na Karusi. Aho yaciye hose Destino Bapfumuke ko yaranzwe no kuboreza igufa abapfunzwe, kuremeka intebe ishushe abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Kenshi yapfungira abantu ku rugo iwe akarara arabakubita, ababanyi bakumva induru buri joro. Imakamba ho yanapfungira abantu mu musarani toilette canke se wese. Abaciye kwa Destino bashika mu mabohero ari indembe, bamwe basa n'ababaye ibiruruma ndetse abandi bakomeretse bikomeye cyane. Abandi nyine hari nubwo bagogwa mu rugo rwiwe, ariko igitangaje kandi kitari no cyerekana ko nyine ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya, nuko nyine ibyo yakoreye abo yabaga bafashe bose nawe yabikorewe mu nyuma. Ibiha akarorero nyine abandi bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi babandanya gukorera abarundi ikibi, bazi ko nyine nabo bitazigera bashikira, ariko bari bakwiye kubonera akarorero kuri ibi nyine biriko biraba kuri abategetsi, harimo na General Arengiyome Bunyoni, aho amabi bakoreye abarundi batari bake nabo nyine bayishuwe. Murazi ko nka Desire w'amahoro ngo yakubiswe bimwe bikomeye cyane mu iperereza, ariko abarundi batari bake bakavuga ko n'ubundi ibyo yakorewe nayo bikoreye abarundi batari bake. Destino aherutse kumena amabanga y'iperereza. Iruhande y'icaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye, Destino Bapfumuke ko yagirizwa ko ari we yaburiye Bunyoni aca arahunga bagira bamufate mu ijoro rya 16 rishira wa 17 ndamukiza 2023. Parike yemeza ko ifise ibyemezo byavuye muri telefone ya Destino Bapfumuke ko. Destino mu kwiregura yararahiye ararengwa ko atigeze yandika ubwo butumwa. Destino yemeje ko ubwo butumwa bwandikwa n'iperereza kugira ryagirize umuntu ibyo rishaka. Destino we nyine yabyise ibintu nyine by'iremetanya bikomeye cyane, yaravuze ko azi kubikora kandi avuga ko yabikoreye abarundi batari bake, bamwe nyine bakaba barapfunzwe abandi bakaba baragandaguwe. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko nyine abo yabikoreye atigeze abavuga kugira ngo barenganurwe, mu gihe nyine yari amaze kwerekana ko ubwo buhinga azi kubukoresha. Kandi na General Arengiyome Bunyoni ndetse na Desire Uwamahoro bakaba bari bavuze ko ubwo buhinga bazi kubukoresha kandi ko ari ubuhinga
buhinga busanzwe bukoreshwa mu iperereza bashaka kuremetaniriza nyine abatabavuga n'ubutegetsi cyangwa se abatabakundwa n'ubutegetsi. Mbere yarasabye abacamanza ko bamuhamagaza General de Brigade Emmanuel Ndayiziga bahora babikorana kugira Destino ace yerekana sentare uko iryo remetanya rikorwa. Yasabye ko sentare bishatse yomusanga mu munyororo akayereka uko ibyo bintu bikorwa, akanereka uko nyine babigenje. Ibyahise bitera abarundi batari bake ubwoba, bakabona ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba kandi biteye isoni cyane, ariko bikerekana neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzisambura kuko amabanga akomeye kandi ateye ubwoba agenda avugwa na bamwe mu bategetsi bari bakomeye cyane muri ubwo butegetsi, ariko bukabahinduka nyuma. Ariyo mpamvu abarundi batari bake babona ko n'ubundi CNDD izisambura, kuko aho ibintu bigeze birateye ubwoba kandi birerekana neza ko umugambwe ku butegetsi nta myaka myinshi usigaje utwara igihugu cy'u Burundi, kuko naho abarundi batahaguruka ngo bawukureho nabo ubwabo bazikuraho. Destino Bapfumuke ko yarambitse ibara inyankamugayo Natani Barampama muri 2019. Natani Barampama yari umukuru w'umugambwe seneri mu ntara ya Karusi. Muri Ruheshi 2019 Natani yarahagaritswe n'iperereza rimwagiriza ibyaha bikomeye bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Natani Barampama yarabaye imyaka mu munyororo kubera iremetanya yakorewe na Destino Bapfumuke ko yari arongoye iperereza muri iyo ntara, ariko igitangaje nuko nyine remetanya yakoreye Natani nawe uyu munsi ariko araryishura kandi akaryishura mu buryo bukomeye cyane, mu gihe atacemezo na kimwe yari afise. Destino yabonye Procureur François Harerimana agira arekure Natani Barampama aca araja gufyatura ibyemezo avuga ko byavuye muri telefoni ya Natani. Gutyo Natani aba aragirijwe ibyaha by'agacamurwe kandi ibyaha bikomeye cyane binateye ubwoba, ariko nyuma y'imyaka ingahe na Bapfumuke ko nyine nawe ariko arabazwa ku byaha bijanye no gutembagaza ubutegetsi ndetse no kumena amabanga y'akazi. Intahe y'umunyagihugu w'Ikarusi. Umunyagihugu wo mu ntara ya Karusi yabonye akarenganyo kakorewe Natani Barampama, yarwandikiye ati: ejo narakurikiranye ikiganiro mwakoze ku bijanye n'urubanza rwa Bunyoni na bagenzi we, hageze kuri kimwe c'uko bategura iremetanya, aho Destino yavuga ko abizi ibyo yise nyine ko ari iremetanya rikomeye cyane. By'ukuri naciye mbona ko ari byo koko. Muri Ruheshi 2019 nari mfungiwe Ikarusi aho Destino yatwara iperereza mu ntara. Barapfunze uwutwara umugambwe seneri mu ntara yitwa Barampama Natani, aho yamaze indwi zibiri baramubuze ico bamwagiriza. Niho Destino yazasanga Procureur François Harerimana agira amurekure kubera yabuze ico amwagiriza. Destino yaciye yicarana na Buramatari Manirabatabe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara yatwara ico gihe nyine. Ibyo byose bikaba byarakozwe mu kinyengero gikomeye cyane kandi agakorerwa iremetanya rikomeye cyane. Emwe baciye bicara barahinyanyura ibyabo twagiye tubona bazana ibipapuro ngo bivuye mu itumatumanako ngo baronse ubutumwa message Natani yagiye arandikiranira n'abandi ngo harimwo n'umugambi wo kwica Buramatari. Gutyo iremetanya riba rirabonetse. Ubwo nyine Procureur aba abonye ibyo amwagiriza. Kuva ico gihe Natani Barampama ari mu ibohero rya Gitega yaciriwe gupfungwa imyaka 5, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko nyine ibyo byose byabaye, ariko ubungubu Samuel Bapfumuke ko akaba ataragize ikintu na kimwe akora kugira ngo arenganure uwo yakoreye iremetanya, mu gihe nawe ariko ararikorerwa na bagenzi be bahoze barikorera abandi. By'ukuri iperereza rirabayeshera abantu. Destino yaravuze ibyazi kandi yakoreye abandi benshi. Hano wabwira ko Natani Barampama yari asanzwe akora mu buyobozi bw'indero mu ntara, yari arongoye ibijanye n'inyigisho z'imyuga. Stan nawe yari arongoye indero mu ntara. Stan ntiyari akeneye kubona hafi yiwe umutegetsi yitwa igipinga. Aho niho havuye iremetanya ryakorewe Natani Barampama. François Harerimana nawe yari igikoresho ca Buramatari Manirabatabe. Procureur François Harerimana bari bamutazira ngo ni umuboyi wa Karina, kubera yapfunga uwo ashatse amubwiye wese agahita amufunga akamwagiriza ibyo amutegetse. Biraryoshe kubona uyu munsi umuntu nka Destino Bapfumuke ko ari we asura amaremetanya
yakoze kandi akaba ari we uri gushira hanze ibyaha bikomeye cyane yakoreye abarundi batari bake, ariyo mpamvu nyine n'abandi bategetsi bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagakwiye kubiboneramwo akarorero gakomeye cyane, kuko ibyo bariko barakorera abana b'abarundi barashobora kubikorerwa mu myaka iri imbere, kuko ibintu biriko biraba kuri General Arengiyome Bunyoni ndetse na Desire Uwamahoro n'abandi benshi bapfungwanye birerekana neza ko atamutegetsi ukomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi utazahura n'ingorane nk'uko nyine n'aba ngaba batari biteze ko ibyo ngibyo bizigera bibabaho. Ninde azoronganura Natani n'izindi mpahazwe? Colonel Samuel Desino wapfumukiye ko yaremanze amaremetanya akorwa n'iperereza ry'u Burundi. Colonel Desire Uwamahoro yaramwunganiye, nawe nyine aremeza ayo mambi akorwa n'iperereza, yaremeje ko yabyize kandi nawe arazwi mu bambitse ibara indiri z'abarundi. General Arengiyome Bunyoni yabaye ku isonga ry'inzego z'umutekano imyaka 17 kandi nawe nyine yaremeje ko ari amaremetanya akorwa n'urwego rw'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nta numwe ariho amurusha kumenya amaremetanya yakozwe n'izo nzego z'umutekano. General Bunyoni yaremeje ubwo bubisha bukorwa n'iperereza hakoreshejwe kubeshera abantu ko banditse ubutumwa mu matelefoni yabo. Sentare ntahinyuzwa ntiyigeze isaba Bunyoni Uwamahoro n'abapfumukiye ko gutanga urutonde rw'abo bakoreye intebe ishushe. Habuze iki ngo bikorwe? Nimba koko leta ya Ndayishimiye na Ndikuruyo ari leta mbyeyi, ni gute ireka inzirakarengane zikavundira mu munyororo kandi abaziremetanirije biyemerera ibyo bakoze kandi bakabemera no kubisabira imbabazi, kubera ko nyine nabo babona ko ibintu bakoreye abarundi batari bake ari bibi kandi bakabona ko bibashikiye, ariko leta yiyita leta mbyeyi ntigire ico ikora kugira ngo irenganure abo barundi bapfunzwe ku karenganyo, kandi n'ababapfunze bakaba ari kwemera ko ibyo bintu byose babikoze. Kwica ubuzima bw'abantu bakamara imyaka mu munyororo atacaha bakoze bigakorwa n'abajejwe kubahiriza abarundi bose, ku bwanje nico caha gisumba nico kurondera gutembagaza ubutegetsi. Iki nico caha Bunyoni Uwamahoro nabo bapfumukiye ko bakwiriye guhanirwa kurusha ibyo bariko baragirizwa, kuko biboneka ko atani byigeze bibaho. Natani barampama n'izindi mpahazwa nibezwe kandi bashumbushwe, kuko bararenganijwe bikomeye cyane kandi n'ababikoze bariko barabyemerera. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye atacyo ariko arakora kugira ngo atabare abo Barundi bari mu magorwa akomeye cyane, ariko benshi bakabona ko n'ubundi adashobora kubatabara, kuko nyine ibyo bakoreye izo mpahazwa n'ubundi baracyabikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho babandanya gukorera ikibi uwo ari we wese kandi bakabandanya gukora amabi akomeye cyane, kuko biraboneka neza ko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bitandukanye n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga amajambo aremesha kandi amajambo umva ko agiye kugira ibyo ahindura, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko ibyo avuga byose atana kimwe akora. Agakuru karyoshe kandi inyuma y'iyi ntahe Natani barampama aherutse kurekurwa inyuma y'imyaka y'umunyororo w'akarenganyo. Iyi si iratangaje rwose kandi ibiteye ubwoba. Destino yambitse ibara Natani akoresheje iremetanya ryo muri telefone. Natani aherutse kurekurwa, Destino nawe aca yinjizwa umunyororo, none nawe avuga ko bamukoreye iremetanya ryo muri telefone. Ni ibintu nyine biza byerekana ko n'ubundi abariko barakoreshwa amabi n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi byanze bikunze bazabyishura, kuko ntawarushaga ububasha n'ubushobozi General Arengiyome Bunyoni na Perezida Evariste Ndayishimiye ntabwo yarushaga ingufu General Arengiyome Bunyoni. Ariyo mpamvu nyine abariko barakorera amabi atandukanye abarundi byanze bikunze mu myaka iri imbere bazabyishura mu buryo bumwe cangwe ubundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico busabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.